sawa. Match ibanye gute? Tanganije mwabonye ibyo bityagize ku penalty mwanya nyuma. Ariko wari watwemereye intsinzi. Yego mugabo byanse Imana tanga match. Match zikurikira? Alibite niwe bari igisindo. Match zikurikira. Niseme kwamba kama kocha mkuu mechi mbili umeleta niseme pointi ambazo ni nne. Tutegemee nini kwa siku za mbele kwenye timu ya Burundi Sport Dynamic? Ndio nakupa mkataba hao. Mimi ni mwanajeshi na yeye Burundi Sport Dynamic ni ekipi ya kijeshi. Hakuna mkataba wote ule, tuko kazini. Sawa sawa. Wewe ni kocha msaidizi wa timu ya Dynamic. Ingawa wakileta kocha mwingine ambaye mtaweza kutumika naye, uko utajia kutumika naye. Viongozi wangu jinsi wanavyoniambia ndio hivyo kwa mimi nakwenda. Niko chini ya matokeo ya kijeshi. Hatima ya Dynamic mwaka ni tunataka kombe kimoja. Kombe gani? Ni Primus League ama Coupe de President. Sawa kocha. Kirundi kocha muraje kunganya n'umugwi wa Ligue ya Afrique mwa tsagiye. Sabya kireneza. Bora ni sinzi ino tarimwe bya kireneza. Umumenyereza wa Ligue ya Afrique yavuze ko aza kubatsinda ariko biramye ari ibisindo biri ku bindi amajambo yashikije mwavuga ko iki. Bwana ushobora kuvuga urukino rutarahera. Urukino ni minute 90. Muvuga ibintu byinshi kandi mutarakina ubanza kwaza gukina mu nuco mvuga nareke kuvuga amajambo menshi tuvuye ko kwera mwakoranye waruzi imikenyero yose oya imike no kuvuga uko ni inzira zose izo acamo umuntu azimuhanije ego kocha mugiye kwitegura kuzindi nkino na Ligue Primus League bandanya amanota 4 kuri 6 simake amanota 4 kuri 6 simake mugabo tuko turitegura neza Twitege iki ku rukino rukurikira? Urukino rukurikira ni insinzi gusa. Sawa mwize.